Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mushoboye kubonera akino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psychologue nkuko vyama rero niwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga. Akaba ari nawe nabibashikiriza rero muti uyu munsi waduteguriye amakuru avuga akuki. Uyu munsi n'amakuru avuga akuntara imwe mu ntara zahora zigize igihugu c'u Burundi. Intara 18 zari zigize igihugu c'u Burundi. Rero uyu munsi nkuko narabemereye yuko nzokwama ndabazanira amakuru agize zijya ntara uko zari 18. Rero intara nyinshi turamaze kuvuga amateka yazo, hakaba hasigaye intara ngira ngo nka 5 canke 6 tutarababwira amateka yazo. Rero uyu munsi nabazaniye amateka avugwa mu ntara ya Mwaro. Intara ya Mwaro abantu benshi mwibaza muti iri hehe? Menya rero amateka y'intara ya Mwaro, mumenya aho iherereye, imbibe zayo, umuco n'akaranga kaharangwa, hamwe n'ukuntu abantu baho babana, n'ukuntu bakira abashitsi. Mvuze abashitsi nukuvuga ukuntu bakira abantu bavuye mu zindi ntara canke bavuye mu bindi bihugu. Turavuga kandi kuvyerekeye ku Gasumo ka Mwaro, ngira ngo abantu benshi murahazi canke murahumva. Tuvuge no ku Gasumo ka Mwaro, ku burambe hagati n'uruhara rwa Mwaro muri politike y'u Burundi. Ivyo byose rero nivyo tugiye kubashikiriza muri ikino kiganiro. Ariko hakacabaho n'abandi bavuga bati umuntu akunda ikingorongoro wa mbere n'umunyamwaro. Ivyo navyo ngira ngo ni gushikuza canke no kubesha canke hari impamvu babivuga gutyo, kuko nta muntu n'umwe adakunda ico kingorongoro. Rero ukabutari bwagire subscribe, kabari rya mbere ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe. Gire subscribe, uzoba winjiye mu muryango, uzoba winjiye mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Uraza no kugira like kino kiganiro wumva ko cakuryoheye, uze gushirako akajeme, uzoba ugize neza. Uraza no kuduha commentaire, wandike ngaho muri commentaire ivyo tutoba twavuze kandi birangwa mu ntara ya Mwaro, atana handi hantu uwo usanga biri. Uko turi umuryango no gufashanya, tuze turahanahana ivyiyumviro mu biganiro bashikiriza biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Hariho n'abandi bashaka kumenya amateka avugwa mu ntara ya Mwaro. Abo nabo n'abatazi ayo mateka canke batazi ivy'intara ya Mwaro, rero mwaza kugira partage kugira ngo abo bagenzi banyu, izo nshuti zanyu, nabo bashobore kumva amateka arangwa mu ntara ya Mwaro. Rero reka atumire amateka toya. Psychologue nije ngomba ndabashikirize kino kiganiro, ndaje mukanya ndababwira neza na neza ivyo nabateguriye bivugwa mu ntara canke bivugwa ku ntara ya kera, intara ya Mwaro. Uyu munsi iri mu ntara yagutse, intara ya Gitega. Turasubiye kubaramutsa, asangwa ikaze mu idonido rya akino kiganiro. Intara ya Mwaro muribaza muti itumbereye hehe? Intara ya Mwaro iri hagati mu gihugu c'u Burundi, ni intara shasha yavutse ishinzwe mu mwaka w'2002 ivuye mu gutandukanya kw'intara ya Muramvya. Kera intara ya Mwaro yari isanzwe iri mu ntara ya Muramvya, ariko biravugwa ko hari n'igice kimwe coba caravuye ku ntara ya Gitega canke intara ya Bururi. Rero itumbereye mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi. Ihana imbibe n'intara izahe za kera, intara ya Mwaro. Intara ya Mwaro mu buraruko intara ya Muramvya. Intara ya Muramvya iri mu buraruko bw'intara ya Mwaro. Mu bumanuko naho turahasanga intara ya Bururi.
ngira ngo ihana urubibe na komine Mugamba isanzwe iri mu ntara ya kera, intara ya Bururi. Mu buseruko naho turahasanga intara ya Gitega. Murumva aho ngira ngo nk'abantu basanzwe bazi ubwo burere muca mubona yuko canke muca muhabona aho intara ya Mwaro itumbereye. Mu burengero naho turahasanga intara ya Rumonge. Reka rero tuze tubabwire akaranga kaho, mbega akaranga ko mu ntara ya Mwaro nako byoba bimeze gute. Abantu ba Mwaro bazwi cyane mu gukunda umurimo, ubumwe no gufashanya. Barubatse cyane ku muco w'ubushinga ntahe, bakubaha cyane abakuru n'inkera. No kuvuga barubaha cyane abakuru n'abato, basanzwe babubaha. Indirimbo za kera barazikunda, imbyino z'ikirundi, imigani vyarakomeje muri iyo ntara ya Mwaro. Intara ya Mwaro mumva yuko ari intara imeze neza, mu gihe baba bubaha abakuru n'abato, hanyuma bakaba bakunda indirimbo za kera, bakaba bagikunda n'imbyino z'ikirundi. Urumva yuko muri iyo ntara bagifise agatima ko gukunda igihugu, ko gukunda ivy'igihugu c'u Burundi. Reka rero nze ndababwira ikintu kidasanzwe kirangwa mu ntara ya Mwaro. Ikintu c'uburambe gihanzwe ni agasumo ka Mwaro. Nukuvuga agasumo ka Mwaro ngira ngo ako kantu murakunze kukumva nka kuri anye dukunze kumva Ingozi ku Gasaka kaina Runyonga. Rero hariho ikintu rero kaze cyane kirangwa mu ntara ya Mwaro, ngira ngo abantu benshi mukunze kucumva ni agasumo ka Mwaro, gasanzwe gafatwa nk'ahantu heranda hafise amateka y'abarundi. Ni ahantu hubahwa, harangwamwo amahoro, kandi henshi mu gihugu bahasanga nk'ahantu nyaburanga. No kuvuga bavuze ati nk'ahantu nyaburanga abari ahantu novuga ko ari nk'ikibanza aciratiro. Reka tuve rero muri ivyo tuze turabire hamwe ukuntu abantu b'Imwaro nabo babana. Abantu bo muri Mwaro bazwiho kuba abanyamahoro, bagira urugwiro n'urukundo, barakira abashitsi ineza cyane, bakabaha ikaze mu muco n'akaranga, bakabazanira imfungurwa gakondo nk'ikimasa canke ubutsima bw'uburo canke ubutsima bw'amahonda. Murumva yuko abantu b'Imwaro barakundana, bafise umutima mwiza. Nimuze mwitinye gushika mu karere ka Mwaro, intara ya kera ya Mwaro, muhashike muhatembere. Barakira abashitsi ineza kandi barangwa n'urukundo, barakunda urukundo, barakunda amahoro, n'abantu b'abanyamahoro. Reka rero tuve muri ivyo onye tugaruke muri politike naho turabire hamwe ivya politike y'igihugu c'u Burundi, ukuntu intara ya Mwaro nayo iko yoba ifise uruhara canke yoba ifise abantu b'abanyepolitike b'abatware basanzwe batwara igihugu c'u Burundi canke kuva anakera ku ntara za kera. Turabire hamwe muri rusangi politike. Intara ya Mwaro yagiye itanga abayobozi n'abanyepolitike bakomeye mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu baritaba cane amatora bagakunda kwigira mu mahoro no gukurikiza amategeko. Murumva yuko Imwaro naho ari ibintu biryoshe cyane. Baravuze yuko mu ntara ya Mwaro kuva anakera yagiye itanga abayobozi n'abanyepolitike bakomeye mu gihugu, kandi abanyagihugu mu gihe c'amatora baraza kwitorera indongozi zabo, baritabira amatora ku bwinshi cyane, kandi bakaba ari abantu b'amahoro barangwa no kubahiriza amategeko. Ni intara igira uruhara mu kuzamura igihugu mu buryo bw'amahoro n'iterambere. Urumva yuko intara ya Mwaro ari intara imeze neza cyane.
nivyo nari nashoboye kubatororokaniriza umunsi nashoboye kubegeraniriza birangwa mu ntara ya Mwaro. Navuze ku ruhande rw'abanyagihugu ukuntu babanye, ndavuga n'ukuntu politike mu ruhara yoba ifise, nongera ndavuga ivy'imico n'akaranga, ndavuga no ku Gasumo ka Mwaro, ikibanza gifatwa nk'ikibanza ceranda canke ikibanza ciratiro. Nongera ndagaruka naho intara ya Mwaro itumbereye, ndavuga imbibe zisanzwe zigize intara ya Mwaro, ndavuga byinshi bitandukanye. Rero Psychologue ndabasezeye, ivyo nivyo nashoboye kubategurira. Ukaba wakunze kino kiganiro, ndagusavye ugire like, hanyuma uce wirenganira, hanyuma uce ugira partage kugira ngo abantu nabo baze babone ano amateka arangwa mu ntara ya Mwaro. Kandi rero ikindi naco nobasaba, mugire commentaire, abantu b'Imwaro mushire commentaire ibintu birangwa mu ntara ya Mwaro mu bitubwira. Hariho ndazi abaza kuvuga yuko Imwaro bakunda angwa ikingorongoro, bakunda ngo ikingorongoro cyane, ngo barakunda bijya bibada. Sinzi rero yuko ivyo ari ukuri, ariko ivyo namakuru twumva ntiturashobora kumenya ngo tumenye ukuri. Iyo vyaje bizanana ivyo bintu, hari gihe kumbure twoshobora nko kuronka umuntu aduha amakuru avuga ukuntu bavuga yuko umunyamwaro ari we wa mbere akunda ikingorongoro. Ariko ntiwibagire no kugira subscribe, uragira subscribe kugira ngo wiyunge natwe muri uno muryango, muri buno bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Rero ndabasezeye, Imana ibahezagire, Imana ihezagire wewe washoboye kumvira kino kiganiro kuva mu ntango kugera hano okigeze. Thank you.